tugeze muri wa mwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana kandi kuri mikro muri kumwe na Jackson Nkeshimana. Uno munsi ni umunsi udasanzwe, ni umunsi Imana yateguye ku bwawe kandi igomba ko wogira icyo ukora kandi wogira icyo uhindura mu bugingo bwawe. Wabayeho kenshi, wabayeho iminsi myinshi, ariko rero si kenshi wagiye wiyumvira gusuzuma ubugingo bwawe maze urabe aho ugejeje. Murazi rero ko abadandaza n'abandi bakora ubuzi kanaka hageze ko umwaka ugira uhere barasuzuma ati mbega none twakoze gute, byagenze gute. Nawe uno munsi ni umunsi wawe uko usuzuma ivyo wagiye ukora, uko vyagenze, nuko vyagenze neza n'ivyagenze nabi, uko vyagiye bigenda kose umenye ati vyo vyaragenze neza canke vyagenze nabi. Reka dusome ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Matayo igice c'indwi ku murongo wa 21. Turasoma duti: umuntu wese amvumereza ati mwami mwami, siwe azo kwinjira mu bwami bwo mu ijuru atarukora ivyo data wo mu ijuru agomba. Benshi bazombwira kuri wa munsi ngo mwami mwami, ntitwavugishwa n'Imana mu izina ryawe, ntitwasenda abadayimoni mu izina ryawe, ntitwakora ibitangaza byinshi mu izina ryawe. Niho nzobajinjibura nti ntaho nigeze mbamenya, mviraho mwabakora ibiziramwe. Wow, Jack, ayo majambo yo nibiki? Reka dusubiremo, ni ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Matayo igice ca 7 umurongo wa 21. Ati umuntu wese amvumereza ati mwami mwami, siwe azo kwinjira mu bwami bwo mu ijuru atarukora ivyo data wo mu ijuru agomba. Benshi bazombwira kuri wa munsi ngo mwami mwami, ntitwavugishwa n'Imana mu izina ryawe, ntitwasenda abadayimoni mu izina ryawe, ntitwakora ibitangaza byinshi mu izina ryawe. Niho nzobajinjibura nti ntaho nigeze mbamenya, mviraho mwabakora ibiziramwe. Iki ni gihe cyiza cy'uko umuntu wese ashobora gusuzuma ubugingo bwiwe. Ni iminsi myinshi wabayeho ujya gusenga, wari umaze kwakira agakiza cyangwa ntiwari bwakira agakiza. Uno munsi ndaza kugenda mvuga buke buke ntuje kugira ngo ushobore kubitahura neza. Igihe cyose wabayeho uzi gukora ibikorwa by'Imana kandi ukabikora neza, kandi nta muntu kumurashwa kuba akurusha gukora neza ibikorwa by'Imana. Umukozi w'Imana akubwiye igikorwa uza gukora, uragikora neza kandi ukakirangura neza. Wanashaka no mu rusengero bakakuvuga neza ko ata muntu numwe azi gukora ibikorwa by'Imana neza nka wewe. Ariko icyo ngomba kukubwira suko ndakubwiye nti nureke gukora ibikorwa by'Imana, mugabo ukora ivy'Imana igomba, nkuko ijambo ry'Imana ritubwira ngo atarukora ivy'Imana igomba. Udakora ivy'Imana igomba ubunyuranije n'ivy'Imana igomba, ubunyuranije n'agakiza k'Imana, ubunyuranije n'inzira ijya mu ijuru nkuko Yesu yabivuze. Wabayeho kenshi mu buzima bwawe uzi ko gukoresha ibitangaza icyo kintu kinini cyane. Mbere wanashaka ukoze igitangaza uragitangaza no mu rusengero, ucusaba uwo munsi, ucusaba umunsi wo kuvuga imbere y'abantu, gushinga intahe ukavuga ati Imana ishimwe, nukuri Imana yankoreye neza, umunsi kanaka nahuye n'umugwayi yararemvye gose, ati mvuga mu izina rya Yesu rimwe ryonyene umugwayi acarakira. Ni igitangaza cy'Imana. Mu rusengero bagakoma amashi ati haleluya haleluya, amen amen amen, Imana ishimwe. Ariko wowe ubwawe waje gutanga ubwo buhamya canke ico gishinga naye, wakubise umugore, wakubise umugabo, ati hari abagore bakwita abagabo, wakubise abavyeyi. Sabavuga bati mana 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 canke mwami mwami ngo nibo bazo kwinjira mu bwami bw'ijuru, kiretse ukora ivy'Imana igomba. Ivy'Imana igomba turaza kubivuga nako. Ni vyiza ko kino gihe tugezemo
ino tariki ugeze ko, kuno kwezi ugeze ko, wiyumvire kandi wiyumvire cyane mu gusuzuma agakiza kawe kuvaho wakiriye Yesu kugeza uno munsi. Umenya ati mbega maze gukora kangahe ivy'Imana igomba, maze kwegera Imana nk'uko ibigomba kangahe, maze kuvugana n'Imana nk'uko ibigomba kangahe. Kuko hari n'igihe uvugishwa mugabo ukavugisha atari ivy'Imana igomba. Kuko rino jambo ritubwira ko benshi bazovuga bati twavugishwa mu izina ryawe, nawe azobabwira ati sinigeze mbamenya. Ntazovuga ati narabamenye igihe kimwe mugabo ikindi gihe nawe mwaciye mwicanganya ibintu, vya bindi byose wigeze kuba wakoze neza warahejeje nabi byose bica biba zero. Suzuma rero aho ugeze. Umumama umwe yari umumama azwi cyane kandi akora ibikorwa by'Imana, bamwe bita mama mukuru genzi, barongoye abandi ba mama. Umumama azwi cyane, yari umumama yitanga cyane. Haje abashitsi yavuga ati injya zose zizakora ku rusengero nje nza kuzitanga, ibikorwa byose bizakorerwa ku rusengero nje nza kubikora. Yaritanga gose kandi yaritanga abantu bose bakamenya ko ari umuntu w'Imana. Mugabo umunsi umwe apfa giturumbuka. Apfuye giturumbuka, murazi ko ikiziga bacoza, bagiye koza ikiziga basanga yari yambariye kuki kubiheko. Yarakoze neza imbere y'amaso y'abantu, yaravuze neza imbere y'amaso y'abantu, yaragerageje uko akora kose abantu bose bakabona ko kuko akora neza. Kandi yakora neza nk'uko nawe ukora neza. Kumbure ntiyakora neza kurusha wewe, wenda wewe ukora neza cyane kurusha uko we yakora. Ariko yari yambariye ku giheko. Sinzi wewe ko uba wambariye kuki. Urashobora kuba uno munsi ku murango uza kuba uri ku rusengero, mugabo saa 8 saa 9 uza kuba uri ku mupfumu. Kumbure mu gatondo uza kuba uri ku rusengero, mugabo ku mugoroba uza kuba uri mu nama y'abaza kwica umuntu. Kumbure mu gatondo uza kuba mu bikorwa by'Imana wiyaguye koko, mbere wanashaka barashobora kuba bagushize kuri programme ari uza kuvuga ubutumwa, mugabo ku mugoroba canke ejo canke muri yindi canke muri uku kwezi canke muri uyu mwaka ukaba ufise programme yindi dasanzwe ishobora gukora ikintu kibi, ukaba ufise gahunda y'icyaha. Ndakubwiye no muso hindure wihane. Nawe uzi impamvu yimurije kuri wewe, nawe uzi impamvu washoboye kumviriza radio no munsi. Hariho benshi bari bakeneye kuyumviriza mugabo ntabwo babishoboye ko bashobora kuza kumviriza radio uno munsi. Mugabo wewe wagiriye ubuntu n'Imana ukaba ushoboye kumva radio uno mwanya, n'umwanya wawe wo guhindura no guhinduka. Uwundi mu mama yarasenga kandi agasenga bien, undi ati biene ngo kubera ari umumama bakaba babishize muri femine, agasenga biene akaba umuntu yitanga cyane. Umusuri izina umugabo aja gukorera kure yahaba. Kumbe rero wa mugore yarafise ingeso mbi y'ivyaha, yinjiza abagabo 1 2 3 n'abandi, mugabo ntabimenye. Mugabo bamubona agasohoka agiye gusenga, bamubona na Bibiliya nziza, ugurura ku rupapuro rwa mbere rucafye ko amajambo meza, oraho niyo mungere wanje sinzokena, utujambo twiza twiza. Kumbe yagendera mu vyaha, mugabo musuri izina yaramenyekanye. Ntacukura kitazomenyekana, kandi aha munsi y'izuba Imana izokugaragaza nutihana ngushike ku musaraba. Imana nizoraba ngo ukora ibikorwa bimeze gute. Ivyo bikorwa byose ukora uko bimeze kose nibikanga, kuko afise abandi babikora kandi babikora neza kurusha wewe kandi banayigororokeye.
ni vyiza ko torondera kugororoka kurusha ibindi byose. Ni vyiza ko torondera kugororoka kuruta kuba umutegetsi mu bikorwa vy'Imana, kuruta kuba umuntu azwi, ahambaye, akomeye, ameze gute, abantu bashima, bashimira, bashimagiza. Uyo mama yinjiza umugabo wundi, umugabo wiwe adahari, baravugana, barakora icyaha, maze abona undi mugabo yamamuzanira amahera menshi. Navuze ko uno munsi nza kuvuga ntuje kugira ngo ushobore gutahura neza cyane. Simvuga n'ingoga namba na gato, ndaza kuvuga ntuje kugira ngo witahure neza. Wa mu mama canke no kwita umunyabyaha canke wa mu mama bakivugana canke bagikora icyaha, maze acabona uwundi mugabo yamamuzanira amafaranga menshi kurusha wa wundi. Acabwira wa wundi ati ni winyegeze hejuru kuri plafond kuko ujyaje niwe mugabo wanje. Mugabo yaramubeshe. Wa mugabo araza, baravugana, barakora icyaha, maze acabona uwundi umugabo wundi amuzanira menshi cyane kurusha. Acamubwira ati jya inyuma y'umuryango, jya inyuma y'umuryango, ati kuko ujyaje niwe mugabo wanje. Wa wundi aja inyuma y'umuryango. Uyo wundi agira gatatu, baravuganye, barakoze ibyaha, maze umugabo nyezi na nyene urugo araje. Wa wundi acamubwira ati umugabo wanje ngujya uramuzi, genda jya musi y'igitanda. Wa mugabo aja musi y'igitanda. Uwa mbere ari muri plafond, wa kabiri ari inyuma y'umuryango, uwa gatatu ari munsi y'igitanda. Wa wundi yo kuri plafond yabonye wa wundi ari inyuma y'umuryango. Wa wundi ari inyuma y'umuryango yabonye wa wundi ari musi y'igitanda. Senaka ashitse azazanye igitenge cy'amafaranga menshi cyane, kubera yabona ati mvuye kure, birakwiye ko nzanzanye kado ya madame. Ayimushikirije, wa mudamu abamukumushimira ati ndagushimiye gose. Wa mupapa nawe avuga ati oya ntushimire jiwe, shimira uri hejuru, shimira uri hejuru. Yagomba kuvuga ati shimira Imana iri hejuru. Wa wundi ari hejuru acayibaza ati byo byose barashimiye je ko ari je natanguye kameme. Aca komindura avuga ati nimushimire je nyene mugabo, hariho n'undi nyuma y'umuryango. Uri nyuma y'umuryango nawe avuga ati oya nanjye nimushimire je nyene, hari n'undi musi y'igitanda. Ryabanga riba riramenyekana, ba bantu serugo aba yababonye. Nta kintu na kimwe uzokorera hano ku isi kitazomenyekana. Uti jake kuntwengeje, ye ndagutwengeje mugabo, umenye ko ukwiye kwihana. Uti jake bavuza abadamu gusa, abapapa nabo umupapa umwe yari muvuga ubutumwa, azi kuvuga ubutumwa neza cyane. Yabuvuga abantu bakihana, yabuvuga abantu bakarira, yabuvuga abantu bakavuga amena nini, novuga nti ipimi biro n'ibindi. Umusuri izina aja kuvuga ubutumwa ari kumwe na madamu wiwe, maze madamu aja mu bantu bumviriza ubutumwa. Wa mupastori, wa mukozi w'Imana aba mu kuvuga ubutumwa cyane gose kandi arabusigura gose, abantu bararyoherwa cyane. Maze acavuga ati harageze aho dusengera abantu bafise abagabo batarihana, batarakizwa, nibahaguruke baze hano imbere kugira ngo dusengere abagabo babo. Wa mudamu wa muvuga butumwa araba wa mbere aje imbere. Wa muvuga butumwa avuga toya ushaka kuba utabitahuye neza, mvuga abantu bafise abagabo batarakira Yesu, batarakizwa. Madamu nawe yarazi ko umugabo wiwe atarakizwa nubwo abuvuga. Si ibikorwa bizotuma tuja mu ijuru, ngiyo jambo ngomba kukubwira. Si ibikorwa bizotuma tuja mu ijuru, turagwanira cyane ibikorwa. Ati nibangize umurongozi, nibangize chef, nibangize chef de chorale, nibangize umudiakoni, nibangize utozi sashishikanwa, nibangize ivyo nta na kimwe bizokumarira. Igikuru nuko uzoba wakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Nico Imana igomba. Niyo rya jambo nababwiye ni atari ukora ivyo Imana igomba, ni kumwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe. Suko uba wagiye mu bikorwa, suko uba wagiye ibi byose urashobora kubikora nta kibazo, mugabo ubikora ari uko wamaze kwiyandikisha, wamaze kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe.
mvuze kwakira Yesu Kristo, abasanzwe baja gusenga kwa Mungu bacha bavuga ati oh twe ntiturimwo, ariko abwira babandi mbwiye wewe wewe nyine yes yeah wewe wa mupapa yavuga ubutumwa aragerageza ingene abihindagura biranga, aca avuga ati mvuze ngomba kuvuga abantu bafise abagabo batarigera bahonyura hano ku rusengero. Wa mudamu abona kuja kwicara, mugabo abantu bari babibonye baramubaza ati mbega nibiki, ati je nuko umugabo wanje nzi ko atarakizwa. Ni kenshi umuntu akora ibintu kandi akabikora kugira ngo abantu bamubone. Ni kenshi umuntu akora ibikorwa kandi vyiza cyane kandi bikomeye cyane, ariko akabikora kugira ngo abantu bamubone. Ni gake umuntu ashobora gukora ibikorwa bitaboneka. Babajije mu rusengero ati ninde agomba kuba umuvuga butumwa, ninde agomba kuba pastor, ninde agomba kuba igikorwa kindi kiboneka, ninde agomba kuba chef de chorale. Abashaka kumanika amaboko ni benshi. Mugabo wovuga ati ninde agomba kuja kuraba abagwayi mu bitaro nka Faraja, hamanika amaboko hejuru abantu bake cyane. Ninde yifuza gutanga ivyiwe aje kubikorera ahantu abantu batamubona, atari ahantu abantu bakubona, mugabo ukabikora abantu batabona, ukaja kuraba abagowe, wa mutamakazi, wa munyokuru, abariya kure, wa wundi hageze kwitanga canke gukorera ineza umukozi w'Imana, uja kubikorera wa wundi ubona ko azwi, ashobora no kuvuga mu rusengero ati Imana ihezagire naka yampaye umuduga. Mugabo hari umukecuru umubanyi wawe ngaho hafi yawe, ntagira n'umuvomera amazi, baheruka kumbure no kumwirukana mu kazu apanze yari 5,000 vyonyene. Mugabo vyaranse ko uvuga ati nyoko ndakuriye umwaka wose canke ndakuriye imyaka 2, mugabo ugafata vya bindi namba ari 500, namba ari 500 ngahe ukabiha wa undi asanzwe afisa yandi menshi cyane kugira ngo abantu bose babibone. Kandi kubera afisa habivugira aca bibwira abantu bose ati Imana ishimwe nakayamaye 500. Harageza aho usuzuma gakiza kawe. Umwaka uraheze ukijijwe, imyaka 2 iraheze urakijijwe, imyaka 30 iraheze ukijijwe, ariko wosanga utazwe imbere y'Imana nshuti yanje kubera utarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe. Uragira ubujanja imbere y'Imana, imbere y'abantu kabereka kuri umuntu mwiza, kubikora neza kandi kugaragara neza, ariko umusirizina izo kugaragaza gushira habona abantu bose babibone, amahanga yose kwibonere. Yes, ivyo wakoreye mu misho abantu bazobimenya kandi bazobibona. Nta mpamvu rero nimwe yo kunyegeza amaso y'abantu, ahubwo warukiye kwinyegeza Imana. Mukinyegeza Imana nayo nukuyakira, nukumwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe. Uti Jack naramwakiriye, narabatijwe yahize imyaka 5. Kubatizwa sigitangaza, nubaye wa mbere abatijwe. Ati je ndakomeye, ndavuga ubutumwa ni ivyo nibintangaza cyangwa nibitangaza Yesu. Undi muntu namubajije ati mbega urakijijwe? Nta nubwo yari umurundi, yari umunyakanada. Nanizi ko ivyo byo tubifise abarundi bonyene, wewe yari umuzungu. Ni mbega woba warakiriye Yesu Kristo nk'umukiza wawe? Ati mbere ndi pastori. Avuze ati mbere ndi pastori bisigura ko cyangwa ivyo yagomba kunsigurira byasigura ko ntari umukristo gusa, amaze no kurenza ubukirisu ageze imbere. Numva abandi bavuga ati nakarakijijwe cyane. Nta gukizwa cyane, nta gukizwa buhoro buhoro, ati nakakijijwe buhoro buhoro. Umuntu arakizwa gusa biraheze canke nakijijwe biraheze, kuko inzira ni zibiri. Umuntu azoja mu muriro biraheze, undi azoja mu ijuru biraheze. Naho uzoja mu ijuru rya cyane, naho uzoja mu muriro wa cyane. Yesu adufashe tujake wakaze. Yes, iki ni igihe cy'uko umuntu akwiye suzuma igihe kiriho kiragenda. Harura ikiringo cyose wamaze wakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, maze mu nyuma
urahindura, bitangura kuba ibintu bisanzwe. Utangura kubona ko gusenga, kwegera Imana, kuba mukuri kw'Imana ari ibintu bisanzwe. Telefone irashobora gutuma ukazohava ubura ijuru n'ibikorwa wakoze byinshi. Umuntu akubaza turihe, uri mu Kayanza ukavuga ati ndi Bujumbura, waba uri Bujumbura ukavuga ati ndi mu Kayanza. Umugabo umwe yinjiye muri bus ya Kamenge ari muri ville, yicara ku ntebe y'inyuma, haca hinjira uwundi yaramufitiye ideni, waca yinjira mu nyuma icara imbere. Wa undi yicaye inyuma abwira aho bicarana ati none ujya muntu yicaye imbere ujya mfitiye ideni, ati kandi uko ndamutelefone kose yamambwira ko ari kure, ati hari n'igihe mba nzi ko ari mu gisagara, inge ndamutelefone mvuge buke murabe. Acara mu telefona ati allo, ati bana amahera yanje gute, ati sha nuko ndi kure ubundi Ngozi, ati nuko ndi Ngozi, ati ubundi bwa amahera yawe ndafise nasize muhiri Bujumbura, ati mugabo ninashiki Bujumbura hirya ejo, ati amahera yawe nzoguha. Cyambwiye ati none ko je nawe tugeze mu Kigobe tuvuye muri ville tujya mu Kamenge, turi muri bus nicaye inyuma ndaba. abantu ati si bose, ati sabo bose bamvumereza, ati mwami, ati nibo bazoja mu ijuru, atarukora ivy'Imana igomba. Kenshi uritwaza ibibazo waciyemo, ati nukuri, ati nararushe, ati nagiye mu mageragezwa menshi, ati vyagenze ukuna kuriya. Ibyo si byo Yesu azoraba. Ndakwifurije kwihana ugatungana imbere y'Imana, Imana igarura ukizwa kwawe, maze ukaja mu ruhongore rw'abandi bana b'Imana. Yesu agomba kugirire neza kandi agira gukorera igitangaza, ariko bisaba ko nawe uva hahandi muri wa murongo w'abandi bakora ibikorwa vy'Imana kukiryohera gusa, bakora ibikorwa vy'Imana kugira ngo abantu babashime, bakora ibikorwa vy'Imana kugira ngo abantu bari aho babashimire. Ubundi niyo yavuze ati buri umuntu bamubwiye ati asenge mu bantu benshi, ati si kenshi asenga Imana, kenshi abwira bajya abantu bari hajya. Mu gusenga avuga amajambo ahibongoza mana dot, akagerageza kwibongaza neza cyane, maze akaca asengera abo bantu bose bari ngaho atigeze abasengera, mugabo kugira ngo bamwumve ko ahora basengera. Akagerageza gusiga amajambo, akayasiga amavuta neza, akaba amajambo ameze neza, ikirundi kiryohoye, atari uko ariko abwira Imana. Urumva ko bababwira abo bantu, mugabo ari indani mu cyumba iwe naho rasenga uko yama yiyugurura, akavuga amajambo avuye ibwina mu mutima. Mugabo muri uwo mwanya ari kumwe n'abantu avuga amajambo avuye mu bwenge, kugira ngo naka atanyumva nabi, naka atantahura nabi, naka yumve ko navuze na bya bindi vyiwiwe, umurongozi yumve ko na problem za ministeri canke z'ishengero yumve ko ndazikozeho, yumve ko ndazibabaye. Ku musho w'umwaka niho abantu benshi bashima Imana, agashimira kubw'ishengero ingene vyagenze neza, mugo atigeze abisengera n'umunsi n'umwe, akagerageza kwereka abantu. Ndagusaba ko uva muri uwo mugwi bakizwa kugira ngo biyereke imbere y'abantu, mugabo ukizwe vy'ukuri kugira ngo Imana ikugirire neza, nawe uzoshobore kubona ijuru. Ni vyiza ko urangiza neza, kuko watanguye neza mugabo uri kugenda urangiza nabi. Reka inyuma y'aka karirimbo ngomba gusengera umuntu wese agomba kwihana. Wagendeye mu busuma kenshi, wagendeye mu busambanyi kenshi, wagendeye mu vyaha kenshi, ariko Imana imaze kuduhigwa cyane, irarushe n'ivyo ukora bibi cyane, kandi irashobora no kuguhana, irashobora no kuguyanira bikiri ngaha, ukiri ngaha nyene. Ni vyiza ko kwihana uje ku murongo. Simvuga ati uje mu idini kanaka, kwihana si kuva mu idini rimwe uja mu rindi. Kwihana no kumwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, ukatura kandi ugafata ukicuza kuco wakoze, kandi ugafata umugambi w'uko ugiye kubiheba. Reka tumize kano karirimbo.
umuntu atanguye gusenga ibigeragezo birasubiriranya iyo umuntu atanguye urugendo ibimugerageza ntibibura niwabona ibintu bigiye guhinduka niwibaze ngo Imana yaguhevye niwabona ibintu bigiye guhinduka niwibaze ngo Imana yaguhevye Abunoni yarahemutse ahemukira mushiki we Tamani amaze kubona ubwambure bwiwe aramuhinduka Abunoni yarahemutse ahemukira mushiki we Tamani amaze kubona ubwambure bwiwe urukundo yamukunze ruhinduka umunuko yarahemutse ahemukira umugabo wiwe Samusoni abonye bamumenya amaso unyuma aricuza Delila yarahemutse ahemukira umugabo wiwe Samusoni abonye ko agiye gupfa yambaza data ukwicuza ni kubi ukwicuza kubyara amarira nayo akabyara urupfu rukabyara kutakiboneka bene data ukwicuza ni kubi ukwicuza kubyara amarira nayo akabyara urupfu rukabyara kutakiboneka abo bigeme yo misoro ubona yo mahera abo bigeme yo misoro ubona yo mahera
abo bigeme iyo misoro ubona ayo mahera abo bigeme iyo misoro ubona ayo mahera abo bigeme iyo misoro ubona ayo mahera Haleluya. Uko biri kose nushima Imana kuko atakiba ku mugororotsi Imana itakizi. Yoroshe iyoremerewe bibwire Yesu, bibwire Yesu bimwe vya kera bibwire Yesu nyene, bibwire Yesu, bibwire Yesu niwe mukunzi wawe. Yo marira nayo marushwa bibwire Yesu, bibwire Yesu haricaha wari wanyegeje bibwire Yesu nyene, bibwire Yesu, bibwire Yesu niwe mukunzi wawe. Nta wundi wobona hafi yawe bibwire Yesu nyene, bibwire Yesu, bibwire Yesu niwe mukunzi wawe. Nta wundi wobona hafi yawe bibwire Yesu. ni umwanya mwiza rero wuko ushobora kwegera Yesu. Ngiye kugusengera ariko wature ano majambo, vuga ati mwami Yesu, ndaje imbere yawe, jewe umunyavyaha, narakoze byinshi bitaguhesha icubahiro,
none ndaje imbere yawe kugira ngo umparire, unyezeshe amaraso yavuye igorogota, umpanagure mu gitabo c'urupfu, unyandike mu gitabo c'ubugingo, mu izina rya Yesu, amen. Reka ndagusengere. Mwami Yesu Kristo, mwami gororotse, mana ugira neza, mana udukunda, mana utwitwararitse, ndakweretse uno mwene data afashe umugambi yihanye, afashe umugambi wuko agiye kugaruka kuri wewe, agiye kuza kuri wewe. Yagendeye kenshi muri byinshi, ariko nta na kimwe cyamuhaye uburagamo, nta na kimwe cyamuhaye amahoro, nta na kimwe cyamuhaye gutekanirwa. None harageza aho agomba ko yoza kuri wewe. Amaze kwatura mu majambo twamatuje, Kristo numumvirize kandi umumve kandi umuharire utamuharuriye, byose bihere, maze umwakire, maze ashoboye kuguma mu ruhongore rwawe yejejwe, azwi nawe. Ntaje muri cya gitigiri cy'abazobwirwa ati mviraho sinkuzi, ariko aje mu gitigiri cy'abazobwirwa ati niwizire mwana wanje. Ndagusavye gutyo, ni mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umucunguzi wacu, amen. Abose rero bihanye, hari bamwe bari basanzwe bari mu mashengero, murashobora kuvugana n'umukozi w'Imana. Hari n'abandi rero batari bwaje mu ishengero na rimwe, wegere ishengero riri hafi yawe, ryemera Kristo ko ari umwami n'umukiza kandi yapfuye akazuka. Ishengero ribatiza mu mazi menshi, ishengero ryemera ubutatu butagatifu, maze wegere umukozi w'Imana araho, araza kugufasha byinshi cyane, uramudondagurira byose kandi araza kugufasha. Yesu aguhezagire. Muri kumwe na Jackson Nkeshimana.